ndabaramukije nindaza ku mwanya wa mbere mu baririmbyi ba hano iwacu bahembwa batubutse n'urubuga rwa YouTube. Igihe cyose ubonye ikiganiro gishasha kuri channel yacu kora subscribe tubandanye tujana neza. Twarabakoreye list y'abaririmbyi 10 ba mbere ba hano iwacu bazi imbere y'abandi mu bafise abantu biyandikishije ku rubuga rwa YouTube, abo bitwa ba subscribers canke ababone mu gifaransa, mbere nayo bahembwa n'uko rubuga nyene rwa YouTube mu kiringo c'ukwezi. Ikaze ku mwanya wa 10 tuhasanga umuririmbyi Natasha afise ibihumbi 103 by'ababone n'amavyuzi yose hamwe angana n'imiliyoni 7 n'ibihumbi 811 n'abantu 63 kugeza aho twakoreye iri suzuma. Aho ni ku mwanya wa 10. Mbere Natasha akaba yinjiza amahera angana n'amadolari 200 n'amadolari 313 mu kirengo c'ukwezi, ndavuga y'imisi 30 ihetse. Ku mwanya w'icenda tuhasanga umuririmbyi Alvin Smith afise ababone canke abasubscribers canke abantu biyandikishije ku rubuga rwa YouTube bangana n'ibihumbi 113, akaba afise amavyuzi yose hamwe cyangwa se abaravye video ziwe zose bagera ku miliyoni 7 n'ibihumbi 535 n'amagana 724 abantu baravye video ziwe zose hamwe. Akaba yinjiza ku kwezi, ndavuga nko mu minsi 30 iheze, twafatiye ku minsi 30 iheze amadolari agera ku 60 n'amadolari hagati y'amadolari 60 n'amadolari 950 n'abiri mu kiringo c'ukwezi. Mwumva ko urubuga rwa YouTube ari urubuga ruhemba neza, nawe ushobora kuja gucreate ku content hama ugahiga babone hama ugakorera amafaranga. Ku mwanya w'umunani tuhasanga umuririmbyi bitwa Kidumu Kibido aka Kibuganizo, afise abamukurikirana canke abiyandikishije ku rubuga rwa YouTube bagera ku bihumbi 141 n'amavyuzi canke abaravye video ziwe bose hamwe ibihumbi imiliyoni 21 n'ibihumbi 758 n'abantu 819. Akaba yinjiza ku kwezi amadolari ari hagati y'111 n'igihumbi n'800 ku kwezi, no kuvuga hagati y'amadolari 111 n'amadolari 1800 ku kwezi. Ku mwanya w'indwi tuhasanga umuririmbyi Double J once again afise abiyandikishije ku rubuga rwa YouTube ibihumbi 145 n'abaravye video ziwe bose hamwe, ndavuga zirya za ncokoza zande bagira video ziwe zose donc amaze gushira ku rubuga rwa YouTube imiliyoni 9 n'ibihumbi 925 n'abantu 771. Akaba mu kwezi guheze yinjije amadolari ari hagati ya 88 n'igihumbi n'400. Mwumve neza ni aho muza kumva uw'umunani asumba uw'indwi mu mahera yinjiza. Kugira ivyo tuzogenda tubira mu yandi ma video tubabwira ukuntu video ishobora guhemba amafaranga menshi cyangwa se video ishobora guhemba amafaranga menshi utagize bivanye nuko yakozwe. Channel yiwe na Double J once again ikaba ibaruye canke yanditswe mu gihugu c'Ubufaransa. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga umuririmbyi Kiriku Akiri, asanzwe ari muri rap imwe na Double J once again, muri rap yabo biswe Bilman Boys, ariko umwe wese akaba afise chaîne yiwe ya YouTube imuhemba ukwiwe amadolari wiwe. Akaba afise abiyandikishije ku rubuga, akaba afise abiyandikishije ku rubuga rwa YouTube bagera ku bihumbi 146. Yegereye Double J gatoya
n'amavyuzi yose hamwe imiliyoni indwi n'igihumbi imiliyoni indwi n'igihumbi 184 imiliyoni indwi n'ibihumbi 184 n'abantu 678 baravye video ziwe zose hamwe. Channel yiwe ikaba yanditswe mu gihugu ca Italy, akaba aronka mu kwezi guheze yaronse hagati y'amadolari 36 n'amadolari 580 yahembwe n'urubuga rwa YouTube. Ukuvuga ntitwapresije ayo yaba yakuye ko niwayamenya, twe tuvuga hagati yayo yahembye, ico tuba tuzi ko nuko adashobora kuja munsi yayo canke hejuru yayo yaba yararonse muko kwezi. Urumva ko YouTube ayo mahera ni menshi ushize mu marundi. Twijukire gukoresha YouTube, twijukire kubarabera indirimbo, ibintu bikometse kuryoha. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga umuririmbyi B-Face on the floor. Afise abantu biyandikishije ku rubuga rwe rwa YouTube bagera ku bihumbi 151. Abantu nabo baravye video ziwe zose hamwe bakaba bagera ku miliyoni 8 n'ibihumbi 306 n'abantu 527 barevye video ziwe canke vyuzi zose hamwe za video amaze gushira ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Mu kwezi guheze nawe akaba yinjije amafaranga ari hagati y'amadolari 130 n'amadolari 2,200 muri uko kwezi. Akaba ari nako kwezi yasohoyemo ya ndirimbo Nosara, ikaba ariyo ishobora kuba yaramudugije amadolari hagati, akaba ariyo mpamvu asumvya kiri kwa kiri hejuru ni estimation. Ku mwanya wa kane twasanga umuririmbyi D1 adafise uburambe kuri urubuga rwa YouTube, kuko YouTube yiwe ya bayikreye cyangwa yashinzwe itariki 16 z'ukwezi kwa kane mu 2021. Akaba afise ababone 159 n'abavyuzi ya video zose hamwe baravye video zose hamwe bagera ku miliyoni 12 n'ibihumbi 316 n'abantu 665. Ivyo tuba twabiharuye, bashobora kuduga, mushobora gusanga baduze mugiye kuduhinyuza, ariko ivyo tuba twabikoze ubu nyene, ubu tuba mukibona iki kiganiro. Nawe akaba mu kwezi guheze yinjije hagati y'amadolari 170 n'amadolari 2,200 muri uko kwezi canke mu minsi 30 iheze. Channel yiwe nawe ikaba yanditswe mu gihugu ca Amerika. Tuzogenda tubabwira akarusho ko kwandikisha YouTube yawe mu bihugu vy'amahanga. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umuririmbyi Dramati aka Baby Killer, your favorite sinzi ko ariko mu bivuga cyane tubivuga. Channel yiwe yashinzwe itariki 4 z'ukwezi kw'icumi mu 2015. akaba afise abantu biyandikishije ku rubuga rwe rwa YouTube bagera ku bihumbi 171. akaba afise abiyandikishije ku rubuga rwe rwa YouTube bagera ku bihumbi 171 akaba afise n'amavyuzi agera canke abaravye video ziwe bose hamwe bagera zigera ku miliyoni 13 n'ibihumbi 442 n'abantu 162. YouTube yiwe ibaruye canke yanditse mu gihugu ca Canada. Akaba yinjije mu kwezi guheze canke mu minsi 30 iheze amadolari ari hagati y'156 n'ibihumbi 2,500 muri uko kwezi canke muri iyo minsi 30 iheze canke turangije. Ku
mwanya wa kabiri hari igihangange canke the living legend, umwami w'umuziki, umwami w'amahit song. YouTube yiwe yashinzwe itariki YouTube yiwe ikaba ifise abantu bayiyandikishije ko bagera ku 187 n'amavyuzi yose hamwe yabaravye video ziwe kuva gitangura umuziki 1,011 n'ibihumbi 617 n'abantu 617. Akabona watari uwundi ni Big Fizzo official canke the living legend nabivutse n'ibindi vyinshi nduwe n'ayandi menshi. Akaba nawe yinjije mu kwezi guheze hagati y'amadolari 91 n'amadolari 1,500. Bari hagati ni wabazi abe yinjije muradutunga. Ntitwa tugiye kwinjira mu buzima bw'umuririmbyi canke iki, ivyo nivyo tuba tubona kuri estimation zikorwa n'uru rubuga. Ku mwanya wa mbere rero muramuzi, murazi usigaye, murazi igihangange, nawe ni legend mu muziki. YouTube yiwe yakozwe mu 2014 itariki 24 mu kwezi kw'icenda. YouTube yiwe baruye mu Burundi canke yanditse mu Burundi, akaba afise abiyandikishije ku rubuga rwa YouTube bagera ku 261. Murumva ko harimo ekari ndende ni legend koko. N'abaravye video ziwe bose hamwe bagera ku 1,021 n'ibihumbi 676 n'abantu 903. Uwo nawe sundi ni Saturama Bafre canke Satellite di Burundi. Mwanya wose ubonye ikiganiro cyane cyakuryoheye, duhe subscribe natwe tugere mu kiringo cyo guhembwa cyane kugira iki dukomeze gushigikirana. Nuko hari aho twihenze cyane twibeshe turabantu, twandikire muri commentaire cyane utange iciyumviro cyawe muri commentaire, cyangwa turondere ku zindi mbuga Jerry Lucky Films, Desa57, Instagram, Twitter n'ahandi. Nuko dukomeze kubana, dukomeze no kungurana ubumenyi muri music industry yacu. Ciao ciao.